twabonye usohoye indirimbo solo irimwo amajambo menshi bagiye uravuga bakavuga yuko hariho bon wabaye desi mu rukundo baraguhemukiye uwo mwahora mukundana ariwe Dinye Delicious twayituzi ariwe Dinye Delicious twayituzi avuga yuko yamuhemukiye tukabona ama statut umwe yandika ibi undi yandika ibi nibisigura ko abantu bose ari babi ndashobora kuba narahemukiwe canke nanje ugasanga narahemutse ariko sinzi ko nahemutse hanyuma nahemukiye abavuye muhira mari ari ikibazo kimwe mbaza ikibazo kimwe gute twahereye kuri ico twahere la guhemuka rero it's like kwisezerana n'umuntu mwahanye parce que dukundana ntaho twanditse ko dutegerezwa kugumana umva reka nagusabe ubwira akajambo kanyuma sinzi ko ari umukunzi wa canke wahoze ari umukunzi wa Dinye Delicious. Hello bakunzi ba Bude Buja Hit TV nze ko mumeze neza je nko mubibona ni bomeze neza nabwiye ubona uvyutse ifo gushima Imana uko biba bimeze kose ndabutse kuri mikoni Ange Irankunda bihando kamera ko mumenyere ni Juma Jux Bejedora Capitale umutipe atovye cyane adukora amasalamu ameze neza nko biborereye hano turi na hantu mutamenyereye turi ahantu bashashe umuji uragutse cyane hari ahantu ntarinze no musi nahashitse kubera umuntu kanaka kubera umuntu muzi kandi mukunda cyane reka nabishije amajambo menshi munkurikirane kugira ngo murabo uwo muntu tugiye kuraba uwo ari we neza na neza n'umuntu ki akora ibiki ameze gute n'umuntu ameze gute dusanze huguruye bakunze ba Buja Hit umuntu tugiye kuvumbura rero umuntu ndegabasha reka ndabisha amajambo menshi baranyica allo isa karibu Juma Jux umeze neza mambo uko fresh bakunze ba Buja Hit bamubonye umujama wanyu umuntu mukunda cyane ariwe DJ Ori umeze fresh Meze neza surprise uradukorera akantu kumuze cyane gose unika mu maka oya iyo ni surprise deje nateguye surprise mugabo urabona ko deje mubikuyemo nanje nzoca ndagira surprise sindabwira ajya nzo isoba bro uko fresh mimi niko sawa kabisa banakwita gaje you already know expect murafuka muramuona hari abantu batakuzi kumbure bamore muzuri uko natufanyia vitu biba tunatumika nyimbo na uma kunaonaje wewe subiri tu utasikia nyimbo unahitaji kuingia vipi aje unanuliza nini kuingia mwaka mwaka vile nafanya kazi mimi naendelea na kazi tu naendelea unachia bubu babyita gute Igiswahili kiranyita DJ Ori tufanyie hapa ama hanze bro endelea na kazi yako merci sana na mutatukirukanye bakunzi ba Buja Hit nizenze ko muko muraryoherwa n'ibwariro by'iwacu tuje kuvumbura DJ Ori dusanze ari mikogwa by'umwaka murazi yuko ntibaruhuka baguma baduha ibintu byiza baguma badukorera ibintu byumutse birimo akanovera kugira ngo mubandaye muryoherwa n'ibiganiro byacu canke n'indirimbo ziwabo bro umeze neza bien meze neza ni bien plus nsanze ku kazi meze neza cyane kuva mu gitondo ngira ikintu wabyutse wimvira no munsi nabyutse niyumvira programme no munsi wari wayiraranye canke uri muri abandi badipanga umunsi ugeze oya nayiraranye programme muri studio guteka akantu reka ndakamarire kamvego ego reka ndagusaba uramutse abakunzi bawe canke abakunzi bacu ndaramukije abakunzi ba Buja Hit TV antwa twaherukana kera ibintu byo kuza turavugana nabo vraiment uko nsoye indirimbo fuko mu bihagarika se turavugana kenshi je sinajenga kubera indirimbo wajenga kubera yari ngira kangutse kubera nari ndagukumbuye nagira mvuga ijambo muga ntacu Imana ishimwe ko na oya ni bon oya nta nakimwe ni unkumbuye canke nabakunzi je nari ndagukumbuye ngomba yuko
ega si jeje nyene n'abaserukiye ni sawa avuze ko nje ndavyumva bakundi ba Bujahid wa mutifu wacu Ori umwanditsi w'indirimbo Muge Munyana n'izindi nyinshi reka ndakubaze akabazo gatoyi Ori mu ndirimbo zose umaze kuririmba hariho yerekeye true story yiwawe ubuzima bwawe bwite ndeko nka nyinshi bo navuga gute nibwo buzima DJ urabayemo parce que je ivyo ndirimba nibiba ku munsi icyo nshatse kuvuga raconte ngo ngo vyagenze mu ndirimbo basi ukaririmba nk'ikintu cakubaye ko wewe apana kuvuga ngo turimba indirimbo ndetse ko murimba ibintu bivanye naho mubahaye ingene ubuzima bumeze bivanye n'iki cabaye ku mugenzi wawe ndiko ndavuga wewe nyene personnellement mugabo nuko uca usanga umuntu agenda yongera mu yandi majambo nk'indirimbo yihe verse yihe abo indirimbo yitwa So Fine yari urukundo jete tubwiye akajambo karimwo kakubayeko utaravye abandi muri So Fine ni urukundo usigura byinshi in my life girl usigura byinshi wari rurimwo tukiraho nyene DJ Ori hari abantu bibaza DJ Ori ni umu DJ ni umuririmbyi bimeze gute ni umu DJ ni umuririmbyi ni umu beatmaker ni byinshi ibyo byose ndi jewe ucushima gukoresha ako kantu DJ yego kubera ko kagaruka kenshi muri famille hari abantu usanga banyita DJ mvuga karoroshe rero en plus ni n'umugabo wanje n'ibintu nkunda nshavuga ni reka mbandaniririzeko DJ Ori tukunze kumubona ariko aratwenga aryohewe kenshi oya none ni bibi si bibi nagomba ndakubaze bihora bishika ugashavura iyo ushavuye umera gute yego bihora bishika nkashavura iyo nshavuye nshira ama écouteur mu matwi nuko yego nk'umuntu aje kukuvugisha atari we mwashwanye canke bica bigira ndamuvugisha neza ni bon ya je nevita en fait nevita kuvugana n'umuntu yashavuje mu rujya mwanya kenshi ndakubisa ya niyo solution DJ uri n'abagenzi hari aba ami proche bawe yego abanga benshi kuko barenze umwe inkora mutima hamwe uvuga uti uyu wunye ndamubwibanga ndamwizeye neza yuko ari gumye ari zigaba bagenzi banje nta numwe bacu usanga ndaribwira umugacu usanga mo juste nyene muri twebwe nyene wizeye rero bo kubizera ndabizera like nuko dufise navuga gute turi nk'abagenzi turafise agakundi k'abagenzi ya rero umva nkawe ndabikubwiye nsanga bose babimenye urumva mugani bon parce que biguma muri twebwe nyene muri abo nyene ya nibo binkora mutima wewe ego nuhe muntu DJ Ori adashaka kugira umugenzi umuntu ari hypocrite umuntu w'indyaryo uraza kugira umugenzi w'indyaryo imvura ego vuba byagenze gute reka tubireka ubwo indyaryo umugenzi w'indyaryo umuhungu canke umukobwa tubimenyereye ku bakobwa cyane bo narigeze kumugira umukobwa yego umugenzi canke umukunzi tandukanye ivyo bintu oya byose kuko umukunzi bugera umukunzi araho umugenzi uyu mukunzi yatobaye umugenzi ndiko ndavuga abagenzi njyajya kubera ko kuri payi kuri side y'umugenzi voilà ushimye kuvuga uwo rero reka mvuga uwo nyene yagukoreye iki yangiriye uburyaryo nukuri sinshaka kubivuga parce que non tu sais mu buzima burya nimba ari ikintu kibabaje ni vyiza ko navuga gute umuntu umenga ni service secret kuri wewe urumva ntashobora kubumbwa n'ivyo umubwiye aguma arondera hariya abesha bariya kugira ngo yumva ivyo bamubwira aronke version hariya nariya urumva vyose akabishira hamwe mugasi bibi gushishoza wapi vraiment c'est pas bon c'est byiza ubirondera kwiki en fait hari ibintu ari umva akwize hari ibintu umuntu aba yemerewe kumenya sero na en fait ni n'ubucuti mufitaniye
n'umuntu ahera doaze de wari iki wakundanye na nande umaze kubiki uwo n'umugenzi canke n'umukunzi uwo umukunzi aravyemerera hariho abagenzi rero bigira ibyo abakeneye ibindi bintu hagura birabane nanje nakubwiye nti ego from kandi Imana yarakoze kubona yaramukuye mu buzima bwanjye waciye umushatsi rero uramukura arabitse yarakwitayeho urashaka kumenya uko so kunyitaho kubera bo basi ni byiza ego kubimenya mugabo like ntibizana andi majambo umva we yarabimenya akacaza nandi majambo je préfère kubihora parce que sinzi uwo muntu ahari hose yiyumve vraiment c'est pas bon bimenye hama ubuzima bubandanye sivyo yikebuke DJ Ori rero aduhaye indirimbo nshasha nari nakubwiye ko ntaje kubera iyo ndirimbo ariko biba ngombwa yuko tubiganirako oyaha nari ndagukumbuye twaherukana ryari ça fait 4 mois nimba ntihenze amezane kizima ndakwandikira hanima aranyiyakanye ayo mfise bro ntayo ufise urumva ngaha nahaje gute but habajije nakubajije Ori uri hehe ndaha abagenzi banje bamwe nakubwira ngira niho waciye oya mugenzi wawe nta nuwundi vraiment nta n'umugenzi wawe nzi atarinde none wambajije mukamvumbura nakubajije aho uri gusa sinakubwiye ko nza okay rero nitavye okay nitavye Jux sinyaruye bagunzi ba Bude aherutse kuduha indirimbo shasha sinogenda ntayimubajije ko canke atayitubwiye ko utuntu kamwe canke tubiri indirimbo yise Soro ni Soro wa undi tuzi yanyitse nka Soro canke je nkiyumva coming soon numvise ngo Soro ndavuga eske Soro wa undi twumvise ngo umuntu yanyitse Soro kwa duhumuco Soro ni Soro amajambane hariho agasoro hariho urusoro hariho nsoro hariho n'ibisoro urusoro ibisoro urusoro n'igiki urusoro rya baraza hakaba n'agasoro kamwe bakina ibisoro n'ibiharuro navyo yarutse igisoro ca kabiri igisoro nibijyanye n'indwara hanyuma na Soro izina ry'umuntu ari we Soro canke Nsoro ni babiri mugabo urumva bose ni izina ry'umuntu bo hariho Soro muri histoire y'ikirundi twaravyize hariho na Soro tuzi tukiri apeti muri film voilà yaranyika kandi nuwo Nsoro yaranyitse nawe nyene ntituzi nirengere byose mu ndirimbo Soro byose biri muri Soro kubera ko umuntu urumva yabaye ibyo byose yabaye byose gute ni ukuvuga like kugira confiance umuntu ubaza ngo ni mwiza arera vraiment uyu n'umumarayika n'ukuri kumbe ku mutima arirabura ni nk'agasoro ukibaza ngo muri kumwe n'umuntu murakundanye kumbe ari ku biharuro byiwe urumva bya bisoro ari ibindi ariko arevara arindiriye iwawe umva donc agucako nk'ikiraro ofete ni kumukurindira ko ni voilà ni nk'ikiraro agucako wewe urumva ufite ivyizigiro wewe juste ni wowe ubaza ko muri kumwe mwawe hari ibindi ariko arironderera nkabidondo yavuze ngo atanga ama passport urumva ukibaza ngo muri kumwe ko umuntu ariko arirengane ya uragenda umva umucako akugira bidondine nimba ari okay Ori ngo Jesse ndi sinze birazo guhanuzere we nabizuta na mudada murakundana yagiye hari abantu bameze uko ugasanga umutipe umudada wese bakundanye sindabyumvise sindabiraba sindicara ngo ndabirona burya ko atana benshi twakundanye none barenze umwe urumva si benshi barenze umwe bro ni nka babiri oya sinabyonze okay DJ Ori usohoye indirimbo nta misi myinshi irahera ariko hari ibintu bon bari ibintu bivugwa canke numvise canke nabonye jewe
sindabite ku bandi reka nivuge nka jewe nyene twabonye usohoye indirimbo solo irimwo amajambo menshi bagiye uravuga bakavuga yuko hariho bon wabaye desi mu rukundo baraguhemukiye uwo mwahora mukundana ariwe Dinye Delicia twari tuzi ariwe Dinye Delicia twari tuzi avuga yuko yamuhemukiye tukabona amastati umwe yandika ibi undi yandika ibi byo bari ico gituma wasohoye iyo ndirimbo canke n'iyindi mpamvu burya nta kindi kibazo ca kabiri uza kumbaza kuri iyo ndirimbo kubera ko ico sinshaka kucishura nari nateguye ico ikiganiro rero kiraheze kubera ikigihera ndetse ibintu bisanzwe wowe numva nyene ntashaka gushishura ko nyene tu nshaka kumuvuga entre tareka mvugisha ukuri nuko song ni remix aho urumva ca wumva remix y'indirimbo iyo soro nyene jani version ya kabiri ya hari iyindi soro kujyanye ntaho bihwaniye nico cyo kubwire kubera ko ni indirimbo je narimbye yava ubwa mbere and then ntiyashoboye kumenyekana hanyuma nja muganireka ndayikora na Fabilove hajya rero harimo Fabilove mugabo ajya amajambo je niyo narimbye ku ndirimbo ya mbere ivyo rero ariko aravuga uwo muntu ntashaka kuvuga mu izina urumva ngo udashaka kuvuga mu izina il était une fois none ntamuvuze hari kosa kubera ko utomuvuga ndagusavye umuvuga ahubwo ushobora kwibaza ko ari insiguro mbi ugasanga ni nziza je ndafise izi wanje igituma namuvuze mu izina reka tunabireke ndabigusavye la kugira umuvuge numve ndyohe ako kantu zo kugakata ugashire hajya bavuze izina je muranyumvira breo oya je ndagararanye kubera ikino reo si byiza kubera none abavuye muhira mari ari ikibazo kimwe mbaza ikibazo kimwe gute twahereye kuri ico twahere mu rundi rukundo cyangwa mbaza ibindi ubu uri mu rundi rukundo sinzi ba franchement ikibazo yitoreye ntabyo none kubera gucumba we mbaza ibyo ca gatatu voilà ca gatatu kivuga imisome jewe hanje hamwe okay ndabireke ndagusavye umbwire we uri mu rukundo bazi je préfère je passe shaka gucishura kuri nani ya urandiye sine oya kandi deja turiko turakora none ni nkakubwira ko ndi mu rukundo nkakubwira ko nari mu rukundo cunzanira wo tuja mu rukundo ubizi gute usange ndarugusabe na wowe uri mu rukundo tubandanye uri mu rukundo tubandanye no kuri nimba navyishaka no kuri ico naco nishu bakuzi ba bude urabona uri vyo karankorera ariko aranja sine basi yori ndakubaze ni ku ndirimbo solo waririmbye washatse kuvuga iki canke washatse guhanura iki irimwo impanuro nyabaki voilà arambajije neza urakoze cyane kuri ico kibazo mbajije premièrement ni vibe mwakora heze katuryoherwe and then harimo tu dance turyoshye nakaririmbo ushobora ko ugerageje kuraba muri amezi no kuri yanyuma haraba ama deception abantu muri entertainment twe twarabibonye bon peut-être que n'abandi bahereye haraba ama deception menshi reka rero marge ama deception reka tuyatambe none tugire gute ubabaye ntibisigura ko biheze ubuzima buhagaze reka turyohe voilà buyo urazi umuntu yakubabaje aba yiteze kurira bara kariko kararira nagakomesheje cubona rero uri kuratamba ça fait quoi urumva wabivyaze akanoti karinjiye abantu barabimenya ati DJ Oriasoya kandi kantu gashasha commentaire nyinshi na zazindi nyene wirengagije voilà urabona n'abantu batari banzi deje baramenye hari abamenye vraiment urumva rero avuga ngo premièrement turyohe malgré nibiba byose hari ibintu byinshi bibazo bari byose turyoherwe na solo tukaryoherwa kajya kazi karirimbo and then kuvuga iki mu buzima tout peut changer
tupe hana byose mu mwanya muto bigahinduka faut savoir rero kavuga uti ibi bintu ko bihindutse ndabemo gute canke ibi bintu ko bishobora guhinduka mbeho gute abantu barahindutse mugabo ntibisigura ko abantu bose ari babi ya ndashobora kuba narahemukiwe canke nanje ugasanga narahemutse ariko sinzi ko nahemutse hanyuma nahemukiye nani mba hari vraiment mbabarire nimba ahari mbabarire parce que urukundo guhemuka kuri wowe bivuze iki guhemuka means ni gutakaza like fate nk'umuntu urana mu rukundo guhebana birabaho umuntu mashaka kudahuza ikintu bigahera ivyo c'est normal ni ibintu bisanzwe ya ni bisanzwe la guhemuka rero it's like kwisezerana umuntu mwahanye parce que tukundana ntaho twanditse ko dutegerezwa kugumana mugabo mu gihe no sokana nawe sokana n'undi mba ndaguhemukiye mu gihe twoshiraho ikintu tukavuga ati tuzohebana muri 2025 tugahebana muri 2020 nzoba ndaguhemukiye rero ni ibintu by'ijambo voilà ni sezerano ko guhemuka Bidewari ntarahemukira umuntu ariko aramaze guhemukirwa sinovuga ngo sindahemukira umuntu hari umuntu peut-être ashobora gusa namuhemukiye nari narakwize vraiment wagiye nariko ndategura ibi nibi none hari igihe nshobora kubivamo ntazi ibyo wari uteguye hari abantu bakunda ama surprise we nayikubona ugasohoka n'umudema ariko aragutegurira ibi abantu mutipe jewe 2023 ntandengana tugira mariage je vais faire tout mon mieux kugira wowe wabigize ibanga je ntavyonze ndabivuye muco nako naguhemukiye ariko kuri wowe ntubuhemuye none mba mpemutse gute katavye tasezerano tuba twahanye gasha ni ibintu bibaho biraba non si ukuvuga ngo hari uwo vyigamba mugana n'ibintu bibaho hajya guheba umuntu kenshi arico bivako nuko gusa burya ubibwiye ubwa mbere urumva nuko acabona ko ari wahemukiye je urashobora kunkorera ikintu kikambamwo kikambabaza kikanyica akubwira ni anje foko na rete urumva ukavuga ati ori sumwizigirwa ori nabihevye kubera ko hari ikintu we wakoze turekere kuja turajija umuvyi ashobora kurya umwana ikinuma mwana karera ko mindu usubiye ko mindu ndakubita ikofi abamuhohote voilà niwe yabimutedesha kuriya none murekarire kubera ko nivyo washatse kasho usanga aramwongeye Nako ndakubaza inyigisho uri mu ndirimbo solo. Inyigisho navuze nti ni ubuzima burashobora guhinduka. Ushobora kwizera umuntu no munsi ejo nabishize mu rukundo mugabo ya. Tu peux changer nabivuze mu mwanya no mwanya byishobora guhinduka ya. Ngaho kajambo rero kawe kari mu ndirimbo benshi bise uko bashaka. Swati ngo yahemukiwe acaririmba naka rararara. Reka ndakubaza ko kiwahisemo Fabilove. Fabilove n'umurapere mwiza ubandi tutsi. Ndavuga ni afite hariyo target kanaka nari mfise kandi vamara bayata. Kuko burya iyo ukoze collab uravuga ati rekishikira ishikira. Ashatse gukora ku bantu ba Fabilove. Ejo naho ndashobora gukorana n'ubundi. Bagozi ba Bude Budahid sinzi ko hari akajambo hari kibazo ushaka kumbaza. Premier akajambo manze nshimire Fabilove kandi entre ta Fabilove je nari umufana we kuva kera. Kuva kera umva ni rêve ya umva ni ndoto yanje yashitse ya nuko no bivuga kandi Fabilove twariganye natakiriza mu ishuri niyagiriza kubera agumahotse kandi mengo arashaka oya arashaputse uzo muraye mu buzima busanzwe ntavuga bro mutazi nawe ntavuga sinzi ibyo niyo bivutse umuntu adakiriza handi azikintu sigo kayiti okay hari n'udakiriza atakizi uzoge ntavyonzi oya je navuze en general niveau yiwe n'umuntu
mwiganye ubuze ubwenge bwiwe agira neranye Yabuwa wa wundi we mwiganye yabo kangahe ntavyo nibuka vraiment twiganye muri primaire 5e yarakuje imbere canke ni mwana abona twese twimuka ico nzi gusa twarimutse twese mwari mukamweza Eh, twese- nashakiriye twese twarima wewe mugabo arakiriye je narakiriza vraiment sinzi ko bwari ubuyuwayi ntavyo nzi warasanga imbere n'umwigisha twita vraiment nkiri muri primaire naraderange mugabo muri secondaire bica birakama ashuca birahora va ahubwo niwe novuga kutakiriza we oya muri vraiment muri primaire narakiriza muri primaire ico uwo mwaka deja ndibuka nabaye wa gatatu wa gatatu 5e wa gatatu nta nivyo mperutse va nta nivyo ngira nzosubira mu wa gatatu primaire vraiment abandi baraheba bakavuga ati nimuze mutora amabireti nirihe gafe wibuka wakoze ukiri ku ntebe y'ishuri utazigera wibagiwe nakoze nabanza kuciyumvira ndavyibuka mugabo se c'était pas trop oya gafe ya mbere nakoze nawe utobugiti gafe bazi akantu dijon bo gusa je rimwe naderanje nyine nkavuga nk'ijambo rimwe rigatwenza nk'ishure ryose canke muri jambo wibuka wavuze biragukwegera bo ntiryankwegeye ahubwo mu mesene wavuze ngo sinarinzi vraiment kuderanje sinanzi ko ushobora kuderanje franchement ndibuka ico gihe twariko turiga and then hageze banaje umwigisha hari muri 10e umwigisha nyene hageze ko dutaha and then acaguma twigisha kubera ko hari ikintu yari karatubaza kikatunanira twe ntacu twabona mugabo wewe aguma insista mutacishuye nimuva ngaha ebana bacaragenda baradodora kuko umuntu yavuze twarigana agiye kuvuza mesha aramangira ngo kuma ngaha ngo abandi ngo baraza kuvuza umva twebwe yatubrotse voilà rero umurindi shira cagenda baravuza avugije ndabona ko bavugije turanavyumva candi namura nyene ndaduzije ndi monsieur ereta wana yashavuye bikini twese abanyeshuri bose barahindukira barandaba Mishanda mezenza munara twenze achara barekura ngo ata ngo elle remplace quoi je dis monsieur ngo no ngo dis-moi ngo elle remplace yacha aturekura nyene parce que avuga bana yagitwenze nk'isomene iriyo iramplace il là ashari hanyuma lana la cloche la montre reka ndagushimire Jux la montre la montre nagira ndabe ko wizobwira ntaco nzi bro navyuzi nagira mbajije cuti la montre ma montre avuga ma montre no va chercher la dictionnaire tutubwira muri commentaire avuga lo bavuga ma montre no ha ni la voilà none hari umuntu wambwiye mwiganye nawe nyene ngira nuko nyene Inde. tubandanye reka ndagusabe ubwire akajambo ka nyuma sinzi ko ari umukunzi wa canke wahoze ari umukunzi wa Digne Delice anakimwe ndamubwiye ushaka kumbwira ikintu umuntu ndashobora kumwandikira nkakimubwira pana nga navyo nziva arrête reka kumbaza ivyo bibazo s'il te plaît turi imbere ya kamera Nesi bisanzwe ni useze atari niseze uramvugisha cyane Merci beaucoup bakunzi ba Bujahi TV Nizeye ko mwagewe cyane yari DJ Odi umuririmbyi mukunda mutanka abafise ku mutima nivyo abafise ku mutima agomba kubaha dad
new song vraiment igiye kuza yo indirimbo sinzi ko nabivuga vraiment ni surprise ko namwe nkora surprise gusa vraiment abantu bakunda DJ Ori bagenda bagire subscribe bavuga bagenda ya ngiye kuba new song nayumvise wayumvise yareka new song vraiment numvise akantu gatoyi hari abantu basohora antwita babonye ziriko zirasohoka badasohora nakuri sinzi we muga iri kuri canke bazorindire nsohore je ndasohora cabarindire nsohore vraiment nusohora kubera naka aya canke kubera ibihe je bigwanye mu ndasohora je ni ha program mvuga ni bimeze ko ndasohora merci beaucoup kandi courage ukuri murakoze cyane namwe vraiment ya muje kuri YouTube channel yiwe DJ Ori murabe indirimbo yiwe igeze kuri ni 3 semaines ni duke cyane tujya ni duke mugende kwiraba muraba higeze sivyo kandi vraiment kandi cyane insoro reka ndabwiye ko ndakunda cyane ciao ciao